Yes, turi mu ntara ya Bubanza neza neza tumbereye muri Snack Bar Yani. Turi kumwe n'umukuru w'umutumba canke bita segiteri ninzo isaba Elize. Amahoro cyane Elize. Amahoro cyane. Umeze neza? Ni mpore. Hano muri segiteri Nyamabere ni sawa? Ni sawa, ibintu bimeze neza, murabona ko aho mwaciye ni Nyabagera. Kandi urabona n'abantu urabona ko banezerewe cyane. Ibi byo umutekano byifashe gute? Umutekano ni sawa. Karapanze. Aho uhera kugeza aho ugarukira hose hameze neza. Ibijyanye ni na business naho bimeze gute, imirimo abantu bakora? Byose ni sawa, aho abantu baba barimye abadandaza ibintu bipanze neza. Eka no mu bubaro urabona ko hose biguma bisa neza. Mbega nyine watugenekereza uno mutumba wa Nyamabere utumbereye hehe, uhana imibe niyihe mitumba canke kano karere kapanze kameze gute? Uyu mutumba wa Nyamabere tuduza haruguru y'ibarabara duhana urubibe n'umutumba wa Kibenga, twagera hirya gatoya hari uwundi mutumba wa Butavuka, tumanutse hepfo gatoya hari umutumba wa Rubira, tugiye hirya kandi hari umutumba wa Musenyi, twaza hari tere duze Kirekura. Iyo ni mitumba duhana urubibe urumva ko tere duze Kirekura iyo iri muri Mutimbuzi, iri muri commune Mutimbuzi. Aha rero ujabutse gato iryo barabara ho hiyo ubushitse muri Mutimbuzi. Mengo haruguru y'ibarabara ubwo si muri Rugazi? Haruguru y'ibarabara ni muri commune ya Rugazi. Niho hari ya mitumba nakubwira, hari umutumba wa Muzinda, hakaba umutumba wa Butavuka, hakaba n'uwa Kibenga. Iyo yose ni mitumba ya Rugazi. Butavuka, Kibenga na Muzinda iri muri Rugazi. Zone Muzinda. Mugabo ngaha Nyamabere iri muri zone Musenyi. Nyamabere zone Musenyi. Komine Mpanda. Komine Mpanda. Intara ya Bubanza. Twese twacha duhurira mu ntara nziza yagutse ya Bujumbura. Okay. Aha nyene turi segiteri Elize niho hazobera ibiteramo bibiri. Kimwe cyo kurangiza umwaka 2021 ari kumwe na DJ Fernando, Mr. Aye afite indirimbo nyinshi zikunzwe. Mugabo kandi cyo gutangura umwaka ni tariki ya mbere n'umugwi Birman Boy awonewe ni urimwo Kiriku Akili hamwe na Double J. Mbega ivyo bitera murabizi? Turabizi cyane kandi turiteguye kuzohashika kuko bimeze neza. Iyo habaye ibiteramo hano twama tubona ko bisa neza, abene gihugu barabiryoherererwa, tukabona abajene bose bumva umenga ahubwo itariki sibo babona irashitse. Ubu rero natwebwe turizeye neza ko bizogenda neza gusumba mbere ivyo twahora tubona. None nk'abantu bagiye kwitabira no biteramo nk'umurongozi wumva ubabwira iki, ubatekerera akajambo akahe? Mbo abitabira ibiteramo ni vyiza ko umuntu aryoherwa, kandi ikindi tubatekera nuko hambavu yo kwitegurira igiteramo no kwitegurira imbona kazoza y'igihugu kugira ngo byose bigume bipanze, tunezerwe kandi n'imbona kazoza nayo nyene tutayibagiye. Hambavu y'ibyo hariho usanga rimwe muramenyereye ibiteramo bibera ngaha, harakajambo wovuga utubwira nko kuri kahise k'ibiteramo byahabaye n'ingere mwage murabibamo nk'intwaro? Mbo ibiteramo byama bibera hano akenshi twama twabimenyeshejwe, kandi iyo tubimenye ubwa mbere bwo tuba tuzi neza ko haza kuza abantu benshi bavuye hirya no hino. Iya mbere duhagararira nuko tubona ko umutekano uba umeze neza. Turitwararika rero ko ata muntu n'umwe yohava ava hirya no hino ngo agirire ikibazo hano. Ivyo duca tuvyifatira mu minwe. Narirya nk'ubu yatumenyesheje tuvuga tuti natwe hambavu yuko abari karitegura tuvuga tuti turabe hirya no hino ahantu mu karere turongoye bize bigende neza. Uravuze ko bize bigende neza, wewe nka segiteri cyangwa mukuru mutumba uravuze ko muce murabe ngene mukomeza ikintu cy'umutekano. Mbega igipolisi ku rwego rwa commune Mpanda eka n'ababanyi muri commune Rugazi hoho bimeze gute? Naho nyine mwaratanga ibiyago cyo muramuganira ku bijanye n'ibitamo biteraguye ngaha? Iyo hari igiteramo duca tuja hamwe ni ya nyabune ikikora kugira ngo ku mpande zose umuntu wese ivyo yategerezwa gukora bikore bigende neza. Nk'ubu rero nimba twe tuza twitegura, ndazi neza ko no mu gipolisi hose nabo nyene bariko baripanga bavuga bati hajya ahantu
ivyo bigende neza. Abanyamuzinda canke abanyarugazi aba muri Mpanda Musenyi n'abantu bakunda kuryoherwa, nizere ko rero bino na cyane cyane biteramo bizobafasha kuryoherwa kuruta na cyane cyane niyo akazi kararuhura cyane. Mbega kujya wewe urakunda akazi cyane ndagakunda rwose. Ukunda Bob Marley cyangwa Kidubu? Rakidube. Sinzi ko genda ukankubitiye. Ashaka na muri Rakidube. Did you wherever you are, remember me. Did you wherever you do, I love you. Duko rero twari kumwe n'umukuru w'umutumba Nyamabere, ni muri zone Musenyi, ni commune nziza ya Mpanda mu ntara nziza ya Bujumbura yagutse. Mugabo ugushika ubutra cyane bikomine ya Bubanza. Ndagushimire cyane. Ibihe byari byiza. Murakoze cyane. Dusubire ku iyo minsi ya show. Ego. Le 21 samedi, le 21 décembre, hamwe rero na niyo mercredi, le 1er kubunani duhure muri kibanza n'umukuru mutumba Elise n'abandi bari kumwe mu ntwaro, haba ku mutumba, haba muri zone, haba muri commune, haba mu ntara nziza ya Bubanza. Ndazi kuzuba turi kumwe abava mihingo yose save mane hama duhure kwayo masango atandukanye turyoherwa. Murakoze cyane. Murakoze.